S.S.I dusangira amajambo dusanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 6 umurongo wa 33 haravuga ngo ariko mubanze mwitwararika ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo niho ivyo byose muzovyongerwa. Dusangira aya majambo avuga ngo urufunguzo nyamukuru rw'umugisha. Bibiliya iratubwiye ngo niho ivyo byose muzovyongerwa. Ivyo byose bashaka kuvuga ibiri mu majambo y'Imana ari haruguru, nivyerekeye ivyo kurya, ivyo kunywa n'ivyo kwambara. Ivyo murazi ko ari ibintu dukenera imisi yose, vyasigura yuko ari ibintu tworondeye cyane tukabishira imbere, ariko Bibiliya iratubujije ko atari byo dukwiye gushira imbere. Ico dukwiye gushira imbere ari kurondera ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo. Mbega kurondera ubwami bw'Imana no kuvuga iki? Gushira Imana imbere mu mutima wawe, ariko kandi ukayikorera. Gukorera Imana navyo nibisaba yuko ubanza guheba ibiko gukora, nibisaba ko witwa pastori, ariko bisaba yuko ushira Imana imbere mu mutima wawe, hanyuma igikorwa cyose ukora ukagikora wubasha Imana. Nukuvuga hamwe ukorera muri leta uri umukozi w'Imana, aho ukorera uri kuradandaza uri umukozi w'Imana. Umunyeshuri ari mw'ishure arashaka kwicara mw'ishure mugabo ari umukozi w'Imana. Igikomeye nuko dushira Imana imbere mu bikorwa byose. Hariho abantu bakorera abandi bakabakorera babubashye cyane, babashira hejuru, bagakora ivyo bagomba, bakaba bizigirwa. Mbega twe turiko turakorera Imana, ntimwumva ko tworushiriza? Imana yacu yoyo ishoboye byose. Abantu barashobora kutadukorera ivyo twebwe tubifuza, ariko Imana uyikoreye izogukorera ibirengeye ibyo usaba n'ivyo wiyumvira. Kubw'ivyo rero mu bikorwa byose ushira Imana imbere, ivyo uri kurakora byose wibuka Imana kandi uyubahisha. Aho uzoba uhagaze hose uzukora ibyo ugomba kandi ube umwizigirwa, ibindi byose Imana izobikongera. Nuko rero urufunguzo nyamukuru ni ugukorera Imana tuyishize imbere kandi tuyubashe gose, tukaba nabizigirwa. Yesu abahezagira.